Shalom bakunzi b'ikiganiro Kanguka, uno musi turi ku musi wa gatanu, mu kanya gato muga mukurikirana ikiganiro co muri kano gatondo. Shalom bakunzi b'ikiganiro Kanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Uno musi turi ku musi wa gatanu, nashaka kubwira abantu mwese muko baranyumviriza yuko ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu atarakira Yesu Kristo, umuntu atarihana, atarakira Yesu kwa umwami we n'umukiza, Bibiliya imwita ko uwo muntu atabaho, yapfuye. Bisigura yuko abantu benshi ngaha kw'isi tubona ko ari bazima, ariko mu buryo bw'imhemo, mu buryo bw'umwuka barapfuye. Ubuzima rero buza ryari? Ubuzima buza igihe wizeye ukakira umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Kuko mu Efeso 2:5, Ephesiens 2:5 havuga ngo, aha ni Paulo yandika avuga ati twebwe cyagiye tugipfuye kubera ivyaha vyacu. Nuvuga yuko ivyaha bituma uba umuntu apfuye. Wewe uba mu vyaha, wewe uba mu busambanyi, wewe ukora ivyo ushatse vyose, umubiri wawe ukoresha icyo ushatse cose. Ni kuvuga yuko ijambo ry'Imana rivuga yuko wewe nubwo uri muzima, nubwo ubona ufite ubwenge, ariko warapfuye mu buryo bw'imhemu. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo yatugarukaniye ubuzima muri Kristo. Ni Yesu atuma usura kuronka ubuzima. Musome umurongo w'8 avuga ngo ni kubw'ubuntu bw'Imana twakijijwe. Umuntu wese ariko yanyumviza yakijijwe ni kubera ubuntu bw'Imana. Ntuzovuge ngo ni wewe uri umunyabwenge watahuye ukundi. Oya, nimba warabitahuye ni ubuntu wagiriwe. Ni ubuntu wagiriwe kugira ushobora kuba warakijijwe, ngo vyaciye mu kwizera. Si ziri nkomezi, si kimazi cawe, si amafaranga yawe yagukijije, ariko ni ukwizera kwawe, kwizera Yesu Kristo vyagukijije, ngo kandi ngo niva kuri wewe ni ingabire y'Imana. Umurongo w'icenda naho ngo si ibikorwa bituma ukizwa kugira ntagire umuntu yirata canke yishira hejuru. Rero nashaka kubwire wewe wakijijwe, ushima Imana ko wagiriwe ubuntu, aho gusenge ugume mu gakiza. Hama wowe utarakizwa naho wagiriwe ubuntu kumva ano majambo. Kandi nimba ijambo ry'Imana rivuga ko wapfuye, ivuga yuko ivyo ukorakora vyose nta buzima bifise. Upfuye unyene utarakira Yesu Kristo, nta bugingo budashira uzoronka, nta juru uzojamwo, kandi uzosanga waruhiye ubusa. Nta kintu kibabaje nko guma uriko uragwana hano kw'isi ngiro nk'ubuzima bwiza hamukarangiza utihanyije. Mbona abantu benshi bagwana cyane hano kw'isi, bakarondera amafaranga bakayaronka, bakarondera ubuzima bwiza, ivyo bifuza byose bakabironka, ariko bagasaza bagapfa batazi Yesu Kristo. Birababaje gose umuntu yabaye ngaha imyaka akarangiza atazi Yesu Kristo. Kuko mbona ndavuga ku munsi wa gatanu, kandi mu vyumve nzokoma ndabivuga igihe cyose ndiko ndavuga muri Kanguka, twumve yuko umuntu n'ubwapfa ntabapfuye. Ijambo ry'Imana yavuga ati umuntu ashobora kwica umushaha, umuntu yica umubiri. Umuntu wese uzi yapfuye waherekeje guhamba, hajya ntiyapfuye, yagiye ahandi, yagiye mu yindi si. Urava kuri ino si ugana kuri indi si. Bari abantu bose mwahambye kuri cimetière, mwaherekeje baba mu miryango canke abagenzi, mukabaherekeza mukabahamba, hariya mwari muzi ngo barapfuye, ntibapfuye. Ijambo ry'Imana rivuga yuko umuntu apfuye yizera, n'abapfuye abasinziriye. Ijambo ry'Imana ngo abasinziriye bazogira igihe bazuke. Hari abazozuka bazuka guciga urubanza, abapfuye batazi Imana bazozuka baciga urubanza batagwa mu kiyaga caka umuriro. Abapfuye nabo bihanye bakiriye Yesu Kristo bazozuka gusanganira umwami Yesu Kristo, bazozuka kuronka impera, bagira ubuzima bwiza cane. Rero aya majambo nuko navuga ngaha nabansubiramwo, ni mpwemu y'Imana ariko araburira abamyumviriza bose. Ndashima Imana cyane iyo numvise ntahe z'abantu bumvije no majambo mvuga ku munsi wa gatanu bakihana bagakizwa. Turonka amatelefone menshi gose, telefone n'amantanga, turonka abantu benshi cyane mu mpande zine z'isi batelefona, bihana, bakihana, bagahinduka, bagadushinga intahe ko bahindutse, ubuzima bwabo bugahinduka. Hari n'abamaze gutaha, bamaze kuva mu mubiri, muno mwanya bari ahantu heza cane, bari muri paradizo, bamerewe neza cane. Rero nawe ukuranyumviriza, ntuhushe kano karyo ko kwakira Yesu Kristo, ntuhushe kano karyo ko gucika umwana w'Imana, ntuhushe kano karyo ko kuronka viza yo kuja mw'ijuru. Nta kintu kiryoshe nko kuronka viza yo kuja mw'ijuru, kuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo twari tugipfuye. Hari abantu bakaranyumviriza n'ubunyene bapfuye mu buryo bw'imhemu. Nimba uri muri abo bantu bapfuye, urashobora kuronka ubuzima nuhamagara tukagufasha. Nawe nyene aho uri urashobora kubikora, simaka uduhamagare, urashobora kubikora ukakira Yesu Kristo ubunyene aho uri. Hari abantu bacika kuri batatu bariko baranyumviriza bari mu bitaro, ukugira ubwoba yuko woshobora gupfa, ariko nubwo utopfa utihanye umunsi umwe uzopfa. Rero ni vyiza ko wabanza kwakira Yesu Kristo imbere yo kurondera ugukira ingwara. Ingwara ni y'umubiri, y'umwanya muto, ariko
Yesu Kristo neza mu buzima bwawe urashobora gukira, ariko naho utokira uba ufise garanti ko ugiye mw'ijuru. Rero umuntu wese yoba yumva yuko atarakira Yesu Kristo, nugume mu mugwi w'abapfuye mu buryo bw'impwemo, ahubwo nuje mu mugwi w'abafise ubugingo, kuko Yesu atanga ubugingo, atanga ubuzima. Iyo umwakiriye aza mu buzima bwawe akaguharira, amaraso yiwe arakweza, ugacika icaremwe gisha, ukaba umwana w'Imana, ugatanga urugendo rushasha. Rero uhamagaye kuri iyi nimero ngenda guhe, uzoronka umukozi w'Imana gufasha urundi rugendo rushasha ruja mw'ijuru. Nje ndakwifurije kugira ntuzusigare ngaha kandi umvise amajambo nk'aya. Ushobora guhamagara kuri 76 11 11 73 plus 257 76 11 11 73. Abari muri Amerika canke Canada muhamagara kuri 613 462 93 52 613 462 93 52. Ubu tugeze mu mwanya w'inyigisho, turakomeza inyigisho natanguye itariki 6 z'ukwezi kwa mbere, tutwiga ku gitabo cy'Abatesalonika, turaca mu cete ca mbere, turangiza uno musi mu ndwiza dusoma icete ca kabiri. Ndabasaba rero muzobe mwasomye icete ca kabiri, ice ca mbere n'icya kabiri zo mwabisomye, ariko bashasha mukanguka muhere ku itariki 6 mwumve ivyo tumaze kwiga gushika ubu. Uno musi rero turarangiza igice ca gatanu. Nabwiye ko igice ca gatanu kirimo ibintu vyiza vyinshi, akora abahanura nk'umuvyeyi, abakunda, abigisha kugwana mu buryo bw'impwemo, guhagarara, kuba maso, ntibasinzire, gusenga, kutazimya mpwemo canke mwuka, kwa munezerewe, cyane gushima muri vyose. Maze devise yakanguka kivuga ko kizira kwidodomba, ariko dukwiye gushima muri vyose. Rero uno musi nashaka kurangiza kuri umurongo wa 23 verset 23, umurongo ukomeye cyane ushobora gutungura bamwe kuko batubwira ingene Yesu niyagaruka yuko abantu bakwiye kuba bamaze kwitegura, bejejwe mu buryo butatu. Avuga ngo Imana y'amahoro ibeze yonyene mu buryo bwose, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vuga yuko kwezwa si mu mutima gusa, nkuko abantu benshi bavyibaza. Benshi baravuga ngo kwezwa ni mu mutima gusa, ariko si mu mutima gusa, ariko ngo ibintu bitatu bikwiye kwezwa: impwemu canke umwuka, hamwe n'umushaha, hamwe n'umubiri. Corps, âme et esprit vyose bikeneye kwezwa ngo bibe conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Igihe Yesu azosanga ibyo bintu bitatu vyejejwe. Rero ntushobora kuvuga ngo cena yejejwe mu mutima gusa, ariko ngo ku mubiri nta ngorane, jewe ivyo n'ibindaba, ngo umubiri nguzobora, nguzopfa, ngo daye ngo Yesu niyaza ngo azoca duhindura, ngo rero umubiri ntukenewe. Umubiri urakeneye kwezwa. Mbega umubiri wezwa gute? Inyifato yawe irekana ko umubiri wejejwe. Uvuga yuko nk'amaso yawe akeneye kwezwa. Amaso yejejwe n'ayahe? Amaso yejejwe n'amaso araba ibintu bihimbaza Imana, biha Imana icubahiro. Ntushobora kuba ufise amaso yejejwe ukaja kuraba pornography, amafilme ya porno, y'ubusambanyi, y'ibiterasoni. Ayo maso yawe ntiyejejwe. Niba mu telefone yawe hari amavideo mabi y'abantu bariko barasambana canke y'abantu bambaye ubusa, nuvuga yuko amaso yawe ntiyejejwe. Amatwi yawe akwiye kuba yejejwe. Amatwi yawe yejejwe nuvuga yuko abashize ku ruhande yumviriza ibiheje icubahiro Imana. Indirimbo wumviriza zikwiye kuba zihesha Imana icubahiro. Ntumvise indirimbo z'ibiterasoni, nubwo umudiho wari mwiza, mudundo ivuga neza, gitari ni nziza, ariko nimba bidahimbara Imana, ayo matwi yawe ntiyejejwe. Umubiri wawe ukwiye kuba wejejwe. Ntushobora gufata umubiri wawe uje kuwusambanya n'uwundi muntu, ukaja kuryamana n'umugabo atari umugabo wawe, ukaja kuryamana n'umugore atari umugore wawe, urubatse ukaja gusambana n'undi mugabo. Uvuga yuko umubiri wawe ni inzu y'Imana, ikwiye kuba yejejwe. Yejejwe nuvuga yuko nta muntu wari we wese ayikorako. Umukobwa akoranyumviriza, uwo mubiri wawe ufite agaciro imbere y'Imana. Nuwavuga uti Mana, umubiri wanje ndawuguhaye urejejwe, uvuga yuko nta mugabo n'umwe yemerewe gukora ku mubiri wawe, kuryamana nawe atari umugabo wawe. Uwo niwo muntu avuga ati umubiri wawe urejejwe. Uvuga yuko n'umubiri wawe ntuwukoresha ivyo ushatse. No musa umubiri yawe bayikoresha bashatse, bambara ivyo bashatse, bashirako amatatuwaje ko bashatse. Umubiri wawe umengo ni igikinisho. N'umunsi wasize kwibi, wanditse kwibi. Ni kuvuga yuko umubiri wawe ni ikintu ukwiye guha agaciro, cejejwe. Ntukoreshe ivyo ushatse, ivyo umubiri ugusavye si ivyo ukora, kubera umubiri wawe ukwiye kuba wejejwe. Rero umubiri wawe, le corps, ukwiye kuba yejejwe. L'âme ariyo umushaha ukwiye kuba wejejwe. Umushaha ugizwe n'iki?
ivyiyumviro, urukundo, ibigumbagumba, ama emotion, ivyo vyose bigize umushaha harimo na volonté, gushaka n'ubwenge, ukwiye kuba ari ibintu biha Imana icubahiro, ntubishire mu bintu by'ibiterasoni bidahisha Imana icubahiro. Impwemu yawe ukwiye kuba yejejwe, nuvuga yuko impwemu yawe hageze kintu adoration, guhimbaza canke gutazira, utazira Imana mu mpwemu no mu kuri. Nta kindi kintu ufukamira, nta kindi kigomana ukeneye, vyose biba bihesha Imana icubahiro. Rero ivyo bintu bitatu birakenewe vyose. Yesu niyaza gutora ishengero, niyaza gutora ishengero akeneye kuzosanga yuko wewe usenga Imana mu mpwemu no mu kuri. Niyaza gutora ishengero azosanga yuko ibigumagumba bikunezera nibihesha Imana icubahiro. Niyaza gutora ishengero ashaka gusanga umubiri wawe utivanga mu biterasoni, amaso yawe uyakoresha utayashira mu bitukisha izina ry'Imana, akanwa kawe kavuga ibintu bihesha Imana icubahiro. Ivyo rero nivyo bikomeye bakora tubwira yuko Yesu niyagaruka si umutima wawe wonyene ukeneye kuba wejejwe, si umutima wawe gusa, ni impwemu yawe canke umwuka wawe n'umubiri urafise agaciro imbere y'Imana. Nubwo uzohinduka ariko niyaza ashaka azosange nawe nyene wejejwe. Nivyo ntuzogana mw'ijuru ariko ukeneye kuba wejejwe. Ku munsi wa mbere rero tuzokwiga icete ca kabiri vyo mwasomye ibice bibiri vya mbere, kandi abibutse ko ejo ari umunsi wo gusengera abagwaye. Mwese hamwe ndabifurije weekend nziza. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibagiye gufyonda ku gakenge kugamumenyeshwe igihe cose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cane.